tusimbire gato inovuga mu cicaro ca kangahe tubanze duhere mu cicaro ca gatatu abakiri bato ubona ko bariko bagenda nabo nyene novuga batera intambwe mwihiganwa ryabo aho ni mu mupira w'amaguru mu mupira w'amaguru rero mu cicaro ca gatatu bariko bagenda novuga nabo nyene batera intambwe kuko kugeza ubunye bariko barikina indwi igira gatandatu indwi igira gatandatu ukabona rero yuko hano mu gisagara ca Bujumbura ariko hari abadusavye novuga no muri association y'intara ya Bujumbura turaza kuraba yuko tuza kugira ico turonse hama tukibashikirize ariko ku munsi wejo nkino zariko zirakinwa mwishira mu ry'umupira w'amaguru hano muri meri ya Bujumbura mu cicaro ca gatatu ukabona rero yuko ejo nako ku munsi wejo wa mbere ku munsi wejo wa mbere ekipe ya Academy ubumwe mu cicaro ca gatatu bariko bakinira ngaho kuri Kankije ariko niborohewe kuko batsinzwe na ekipe ya AC Tanganyika hama ekipe ya Mairo team Mairo team nabo nyene niborohewe ndamutse umumenyereza wa Mairo team niborohewe ejo kuko bariko batsindwa na Relier FC igitsindo kimwe kubusa umumenyereza wa Mairo team yitwa Arafati ari kumwe n'aba ba Pacifique hariya ntiborohewe novuga ku munsi wejo Relier yabatsinze igitsindo kimwe kubusa ku kibuga ca DCA ku kibuga ca DCA ekipe ya JK Regina Mundi baratsinzwe na Magara Young Boys yo mu cicaro ca gatatu igitsindo kimwe kubusa hama Academy Deira aho nyene kuri Academy Deira yakiniye kuri Kankije mu cicaro ca gatatu Academy Deira bavuye batsindwa na Never Give Up bitsindo bitatu byose kubusa urundi rukino rwariko rubera kuri Kankije jo ni CS Academy ni ekipe imenyerezwa n'uwitwa Kamina hariya mu Kinama batari bake baramuzi Kamina yaciye mu bitandukanye za Dynamique zande CS rero ya Kamina ya kocha Kamina ni orohewe kuko yari kitsindwa na Saint Augustin bitsindo bitanu kuri bibiri CS iratsindwa cyane kocha kuraba kungene wohindura kuko CS match ya mbere mwatsinzwe bitanu nk'ibi nyene na ekipe ya Wembo Suche no musi murasuye kandi mutsinzwe bitanu kuri bibiri nivyo rero no kuraba ko mwohindura kuraba ico mwokosora CS bitanu nako CS Academy bibiri Saint Augustin bitsindo bitanu ku kibuga kindi ku kibuga cha DCA nakubwiye ko JK Regina Mundi yatsinzwe na Magara Young Boys igitsindo kimwe kubusa kuri DCA kandi ekipe ya Al-Ittihad FC baranganyije na Sobake Star igitsindo kimwe ku kindi ikibuga cha Kinanira Trua ekipe ya Academy Smart baratsinzwe na IPM FC ibitsindo bitatu kuri bibiri ama ngaho nyene kuri ku kibuga ca Kinanira Trua Elite Bayern bavuye batsindwa na Messager FC ibitsindo bibiri kuri kimwe zinkino rero zariko zirakinwa ku munsi wejo murumva ko hari ku bibuga bitandukanye kuri Kankije habereye inkino zine zose muri DCA haburukino inkino zibiri hama ku kibuga ca Kinanira Trua habaye inkino zibiri ariko duce ko gato ino ku nkino zabaye ku munsi wa gatandatu muri no higanwa nyene ryo mu caro ca gatatu muri meri ya Bujumbura nuko ku kibuga ca DCA ekipe ya Bwiza Zone yanganje na Etoile d'Ouest gitsindo kimwe ku kindi
kuri ico kibuga nyene ca DCA ku munsi wa gatandatu. Living Love batsindiwe na Mapenzi FC bitsindo 2-1. Mapenzi FC ya President Chongera Onesime hariya mu Maramvya tunamuramutsa. Ku kibuga ca DCA nyene niho tukiri ku wa gatandatu. Nonoka FC baratsinzwe na Muzinga Junior ibitsindo 3-1. Hama Vision 2026 baratsinzwe na Academy Deira B, nako banganyije na Academy Deira B ibitsindo 2-2. Tuje ku kibuga ca Kankije naho nyene inkino zariko ziraba ku wa gatandatu. Urukino novuga rwariko rurahuza Don Dive bahavuye banganya na Gillette FC igitsindo 1-0. Ekipe ya Serengeti FC baratsinzwe na Buterere Star ibitsindo 2-1. Kankije nyene Buja City Junior baratsinze Ujabu FC ibitsindo 2-1. Hariko hari urukino nobwa rutahavuye ruba ngaha kuri ico kibuga rwari guhuza ekipe ya Academy Buja Rapido na ekipe ya Academy Club du Lac Tanganyika. Uru rukino rero rwarungurujwe kuri ndi sango rizomenyeshwa hanyuma. Muri rusange rero nizo nkino ku munsi wa gatandatu zariko zirakinwa mu igano ryo mu cyaro ca gatatu muri meri ya Bujumbura.